Mwese bakoze ba televiziyo y'u Burundi ndabaramukije kaze mu makuru twabateguriye agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Abagwiza atunga bahamagarirwa gushira imitahe mu gisata cyo kwiyunguruza biciye mu kiyaga Tanganyika. Byashikirijwe mu nama nshingamateka kuri uyu wa gatanu n'umushikiranganji w'ikigega ca leta Alain Ndikumana murabikurikira murano makuru. Mustaneri wa komine Intahangwa Alex Habyarimana kuri uyu wa gatandatu mu bikorwa byo kubomora utuzu tw'idandarizo twubatswe inyuma y'isoko ya Kotebu hatisunzwe amategeko ahimiriza abantu bose bakeneye gukora ibikorwa byo kudandaza n'ibindi bijanye no kwiteza imbere ngo kwitura abajejwe intwaro muri komine kugira ngo babaronderere aho bakorera bisunze amategeko. Na mu gisata cyo kwinonora imitsi umutandukanye w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye amenyesha ko umugambi wo kwinonora imitsi intambwe ku yindi amagara meza kuri bose ubandanya agahamagarira rero abantu bose kwama bipimisha kwa muganga kugira ngo bamenye uko amagara yabo yifashe. Inkuru imemeyosukwa turi kumwe na Daniel Ndikumana asigura mu rurimi rw'ibimenyetso nkuko nayemejeje kubamenyesha mu ncamake. Abagwiza atunga bahamagarirwa gushira imitahe mu gisata cyo kwiyunguruza biciye mu kiyaga Tanganyika. Byashikirijwe mu nama nshingamateka kuri uyu wa gatanu n'umushikiranganji w'ikigega ca leta Alain Ndikumana aho yararamutse ashikiriza inama nshingamateka igitabo c'imigambi itegekanijwe muri kazoza kugira ngo abashingamateka bagire ico baterera. Idonido na Denise Manirambona. Ico gitabo c'imigambi y'iterambere ku mwanya muremure categuwe n'ubushikiranganje bw'ikigega ca leta catunganijwe mu gihe nyaco kuko hariko harashirwa mu ngiro intunganyo ya leta yo gutegekanya amafaranga bafatiye kubiba bikenewe. Ico gitabo rero kikaba cerekana ingene amafaranga yokoreshwa mu bisata bitandukanye vya leta kuko habanza kwerekanwa ibikorwa bikenera ayo mafaranga. Ico gitabo rero kirerekana imigambi izokenera amafaranga mu kiringo c'imyaka 3 eka mbere naho amafaranga azova. Ni muntu mbere yo guhangana n'ibibazo bihanze isi muri kino gihe. Umushikiranganje Alain Ndikumana hakaba yarashikirije abashinga amateka ibitari bike bigize imigambi iri muri ico gitabo harimo n'itunganywe neza ry'ibisagara. Nkajya haruguru inyambuye ubuhuzu y'amazu. Twebwe tuba kubinerekwa tukijayo twari tuzi ko tazoshikirwa. Uno munsi rero natwe kubinerekwa twashikiriwe ko ari abandi bari hari hejuru. Na muferegi n'umuhari. Amazi yose ava ku mabati akacamanuka ugasanga yinjiye mu bazu y'abantu ni ya makatastrophe mwumvise yabahaye haje. Abo bake bakujya mu serenge gushika kuri skepers hepfo baki bamererwa neza mbwa twabikoza abantu bagiye foko dushiyamo imiserege rero restructuration imbere yuko twiyumvira kugira ama viabilisation y'ahandi foko tugira ico kintu kuko kishikwa ko ingufu nyinshi cyane mu gihugu no ku developer amavire mashasha nk'ari muri Buhumuza ifo yuko babikora muri Buhumuza ibe ari quartier ifise ama standard akwiye haji bwoga tubona canke hajya kuri imunsi yayiza ifo ko haba hameze neza kubu amazu yagiye hajya amazu cyamanuka ari menshi aje muri kajya konga kari hajya hasi wahora rima birahishwe kuca bitwagwa ifoko tugira ibintu twamaze kubiplanifya. Muri ico gitabo nyene harimo kuraba ibiriko birarangurwa kugira ngo habe kugwiza umwimbu mu bisata bitandukanye hakaba harimo nibijanye no guhangana nibiza. Umushikiranganje Ndikumana yamenyesheje ko gushigikira bigenga ari bimwe mu bifasha kuduza umwimbu akaba yaboneyeho guhamagarira abagwiza tunga guteza imbere uburyo bwo kwiyunguruza biciye mu kiyaga ca Tanganyika. Nta transport lacustre tugira ibarabara rya Rumongo ricitse bica bihagarara tutegezwa gusubiza muri RN7 murabona je musumba iri kwirakora mugase pour le transport international. Est-ce que ni navyo twokora hagati ya Bujumbura na Rumonge na Nyanzaraki kuko mu Tanganyika nambute yajibaho ndiko ndabwira abikorero twabo bari ngaha ngene boshiramo amafaranga muri ibyo bintu. Umukuru w'inama nshinga amateka Gerard Daniel Ndabirabe yamenyesheje ko icegeranyo c'ico gitabo c'imigambi y'iterambere cigishije bikwiye abashinga amateka kuko kirimo imigambi ngirakamaro kwiterambere biciye mu kugwiza umwimbu mu bisata vy'igihugu.
mu gihe mu migambi iri muri ico gitabo harimo kuronsa amazi meza ibisagara. Umukuru w'inama nshinga amateka yahamagariye abahinga kwiga ingene boshikana amazi yatanganyika ku mugwa mukuru wa politiki Gitega. Izi ngorane dufise no muzi bijanye n'amazi hani Bujumbura bagiye bakoresha ubutuyo buto mu bintu bijanye na capital politique nk'amazi no kurondera amazi menshi pa inzuzi kandi inzuzi zirakama muci none muzoca mubigira gute turabe ingene itanganyika twoshobora kuyivyazamwo uyu mwimbu kuri urwo ruhande rw'amazi no kuba n'amazi uyavanya nta n'ibindi bintu uza guhingura birebire kugira ngo Gitega bace batangura kunywa amazi none se kuyaduza ayibohoga canke kuyaduza muri ya mitumba ari za Rukambasi ico turabuza abantu bazi ubwenge abantu baba engineer baba technicien bo kwiga ingene amazi yatanganyika tuyadugana gushika ku Rukambasi kuko tuyashikanyeyo aca agenda yijana amanuka Igitega. Mwomenya yuko ari bwo bwa mbere igitabo nk'ico kizanye mu nama nshinga amateka kugira ngo abashinga amateka batange intererano zabo. Arakoze Denise Manirambona indongozi zose guhera kuri nyumba 10 zihamagarirwa guhimiriza abenegihugu kwijukira ibikorwa vy'iterambere ibizotuma n'indongozi ku rwego rwo hejuru zishigikira abenegihugu kuko zizobona ko bari ku kivi akonakamo kicegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguza amateka Clotilde de Kamimbare aho yari ifadikanije n'abenegihugu bo mu ntara ya Burunga kuri uyu wa gatandatu mu bikorwa rusange byo gusibura ibarabara riri ku mutumba Rusovu komine Makamba. Ni nkuru ya Ejide Irakoze. Ivyo bikorwa rusangi vyatewe iteka ricegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguza amateka Clotilde de Kamimbare ari kumwe na buramatari w'intara ya Burunga vyabereye ku mutumba Rusovu zone Dunga ni muri komine ya Makamba. Bikaba vyari ivyo gusibura bongera bazibira ibinogo baca n'imifurege itwara amazi kwibarabara riva mu Kayogoro rihuza zone Dunga na zone Kiyange rigashika ku mupaka w'u Burundi na Tanzania. Nkuko vyashikirijwe na buramatari w'intara ya Burunga iryo barabara ngo rifitiye akamaro kanini iyo zone Kiyange, zone Bigina na zone Kayogoro. Akaba yateye akamo abenegihugu gushira inguvu hamwe baze bariyubakira amabarabara y'imigenderanire no gukingira ibidukikije batarinze kuzerinze. Nayo icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguza amateka Clotilde de Kamimbare yahamagariye abajejwe intwaro guhimiriza bene gihugu kwitabira ibikorwa by'iterambere rusangi batarinze kurindira baje bava ahandi. Tuhamagarire indongozi zose duhereye ku nyumba 10 abakuru mitumba guhimiriza abo barongoye bijukire ibikorwa by'iterambere. Ntituzoze turindira mustanteri buramatari ko ari wazoza duhamagarira ibino bikorwa. Nahimbawe numvise yuko ino kariyeri ari abenegihugu muri zone Dunga no mu micungararo bayimvye hama bagasaba uburyo komine ikaheza ikabafasha gushikana kariyeri hano. Tubasabe rero twabonye ko hariho henshi hakiri binogo mu bandanye bino bikorwa murondera kariyeri nyinshi eka nkuko twabikoze tuzobandanya tubashigikira ndetse n'izindi ndongozi zose zibonye muri kukivi zizobashigikira mwubahabura amatari yamaze kukibemerera yuko umuntu wese azoba ari kubikorwa ko azoshigikirwa. Yasavye kandi abenegihugu bo mu ntara ya Burunga muri rusangi kwijukira isuku n'isukura kuyoboka indongozi na indongozi nazo zitunganirize abenegihugu ataco zirinze gusaba. Turabandanya na makuru twabateguriye uko nabamenyesheje mu ncamake umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye amenyesha ko umugambi wo kwinonora imitsi intambwe kuyinda amagara meza kuri bose utegekanya kugira ikarashishi uhereye hagati mu gisagara ca Bujumbura gushika ibugarama agahamagarira abazokwitaba iyo karashishi kuguma bitegura mu kwinonora imitsi agahamagarira kandi abantu bose kwama bipimisha kwa muganga kugira ngo bamenye uko amagara yabo yifashe. Ni nkuru ya mugenzi wacu Eliane Manirambona. Iyo karashishi yahereye ku ibarabara Sikuvyaye riri muri quartier Mutanga Sud ikaba yari yitabwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu
Angeline Ndayishimiye hari nawe arongoye umugambi wo kwinonora imitsi bise intambwe ku yindi amagara meza kuri bose. Iyo karashishi yitabwe kandi n'icegera c'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Soya Kenshimirimana hamwe rero na musitanteri wa komine Mukaza n'abandi bene gihugu. Baciye baduga babandaniza ku musozi wa Sororezo aho hose bakaba bagenda batambuka bongera biruka gushika ahari icibutso c'ubumwe bw'abarundi ahabereye imyimenyerezo itandukanye ngorora mubiri. Iyo karashishi umutambukanyi w'umukuru w'igihugu akaba yagiye asanganirwa n'abene gihugu baba mu burere yaciyemwo. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye inyuma yo karashisha akaba yateye intege abo batanguranye muri uwo mugambi ariko badebukiwe gahamagarira n'abandi kwitabira iyo karashishi kuko ari ku neza y'amagara yabo. Akaba yahanuye abantu kuza baripimisha indwara uko amezi 3 aheze basuzuma uko amagara yabo yifashe. Amezi 3 ndabahamagarira ko moza muraca kwa muganga ko hariho benshi bapfa kubera ukutamenya kabona umuntu arapfuye ngo n'urupfu rwagiturumbuka kumba rurupfu yagendana mu mubiri. Turaba ingene amagara yacu ameze twipimisha turaba igisukari turaba inure mu mubiri ingene bimeze ndetse n'ivuduka ry'umurindi w'amaraso umuntu akabazi uko amerewe. Yanamenyesheje ko uwo mugambi intambwe ku yindi amagara meza kuri bose ko ufise ihangiro ryo gushika ibugarama bahereye hano ibujumbura agasaba abazokwitabira uyo mugambi kwitegurira iryo sango mu kwinonora imitsi. Aho kure rero mbona hasi nuko twohera ngaha ahanye mu gisagara ca Bujumbura tugashobora gushika ibugarama. Ivyo rero kugira tuzobishikeko nuko umubiri tuzomenyereza kuguma twinonora imitsi bukebuke kugira ntituzohave dukwamira mu nzira ntidushike kwihangiro twihaye ryo gushika ibugarama. Nitwashika ibugarama bizodutera intege tuje gushika ni Muramvya tuje gushika ni Gitega n'amaguru ndetse dushike no mu Kayanza muga bizovana n'ingene umubiri tuzoba twamenyereje. Kindi umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yamenyesheje nuko ko menshi bagiye barabimusaba iyo karashishi izohora itangura igihe cy'isaha 11 z'umugoroba kugira ngo n'abavuye ku mirimo bayitabire. Gahamagarira n'abajeje intwaro mu zindi ntara guhimiriza abarongoye kwijukira ikarashishi kugira bagire amagara meza maze bateze imbere igihugu. Mu gisata c'ubutungane muri komine Ruyigi abene gihugu bo muri komine Ruyigi intara ya Buhumuza bahamagarirwa kumenya ko kugira igihugu gishike kumbona kazoza bakwiye kureka kuburana imanza zidahera ahubwo bakitwararika kuja ku kivi bakagwiza umwimbu. Nivyashikirijwe kuri uyu wa gatanu muri komine ya Ruyigi na Parfait Hatungimana umwunganizi w'umushikiranganje mu vyajejwe harimo ubutungane mu gusozera urugendo rw'akazi ubwo bushikiranganje bwari bumazemwo imisi mu ntara ya Butanyerera na Buhumuza. N'inkuru ya Kahemu Nkeshimana. Umushikiranganje yasanze rero atamategeko yahonyanzwe imvo ushikiriza zikaba zitotuma urwo rubanza rusubirwamwo. Ubu rugendo rw'ubushikiranganje bw'ubutungane agateka kazina muntu n'iterambere ridakumira rwari rwatunganijwe mu ntara ya Butanyerera na Buhumuza rwasozererewe muri komine ya Ruyigi aho abene gihugu bo mu makomine ya Ruyigi, Gisuru na Butaganzwa bakukira sentare nkuru ya Ruyigi bari bakoraniye kugira ngo bashikirize akababakiye kuvyerekeye igisata c'ubutungane. Umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Buhumuza ajejwe amategeko Mugeni Rehema mu ijambo ryiwe yamenyesheje ko mu ntara ya Buhumuza hacibonekeza ibibazo by'amatongo mu bene gihugu banga gushira aho intahe ishize bigaheza bigatera amatati mu kibano. Nayo ku bwa Parfait Hatungimana umwunganizi w'umushikiranganje mu vyajejwe harimo ubutungane mu ijambo ryiwe yamenyesheje ko urwo rugendo rwatunganijwe mu ntumbero yo kwegereza ubutungane abene gihugu mu kuborohereza kugira ngo bashikirize akababakiye ku mutima.
aho Parfait Hatungimana yahamagariye abenegihugu bo muri komine ya Ruyigi kumenya ko kugira ngo igihugu kigere ku mbona kazoza boreka kuburana imanza zidahera ahubwo bakitwararika kuja ku kivi mu kugwiza umwimbo. Aba bantu baburana basike bafise ingendo shasha yuko umengo baraburana imanza zidahera. Ntibashimba gushira intayishize, ntibanyugwa nibiba byarashitswe ko n'amasentare, ariko kandi tutibagiye ko nigi ushobora gusanga imanza zitaba zacitse neza, ari naco gituma amategeko aho uburenganzira ababuranyi bataba bashimye imanza zacitse kwitura izindi nzego mbere gushika no kubushikiranganje. Babo kandi hariyo n'izindi manza ziba zaragenze neza mugabo kubera yuko abo bantu baba bariko baraziburana badashima gushira intahe yashize canke kumbura bafisemo izindi nyungu ugasanga babandanya barondera bakaburana imanza zidahera bivuye kuri izo mvu. Parfait Hatungimana yarongeye asaba abajejwe intwaro gukorana n'abari mu gisata c'ubutungane kugira ngo umwene gihugu atunganirizwe. Tubamenyeshe ko Parfait Hatungimana umwunganizi w'umushikiranganje w'ubutungane nabo bakorana muri ubwo bushikiranganje bumvirije ibibazo abene gihugu bo muri komine ya Ruyigi bafise bijanye n'ubutungane, baba abo imanza zacitse, abasavye ko zosubirwamo hamwe n'abafise ibibazo by'ubutungane muri rusangi. Ku bari barituye umushikiranganje w'ubutungane ku bijanye n'imanza z'amatongo bahawe inyishu zarungitswe n'umushikiranganje w'ubutungane. Muri ico gisata nyene c'ubutungane kubera ko itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo kuwa 12 ntwarante 2026 ritunganya gushasha amasentare n'amaparike mu mazone n'amakomine ryatanguye gukurikizwa. Amasentare asabwa kutakira canke kuburanisha imanza zitari mu turere zikukira. Ivyo vyashikirijwe n'urongoye sentare Ntahinyuzwa Gamariel Nkurunziza mu nama yahuje abajejwe intwaro, abacamanza, abashikiriza amanza bo mu ntara n'amakomine agize igihugu. Inama yabereye ku mugwa mukuru wa politike Igitega. N'inkuru ya Ejide Irakoze. Iyo nama yatunganijwe n'ubushiranganje bw'ubutungane agateka kazina muntu n'iterambere ridakumira bafatikanije na sentare Ntahinyuzwa yari yatumiwemwo abarongoye amasentare n'amaparake, bahora amatari na bamustanteri, abajejwe inyubako mu mazone, komine n'intara zigize igihugu. Intumbero akaba kwari guhanahana ivyiyumviro kubijanye n'ishigwa mu ngiro ry'itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo kuwa 12 ntwarante mwaka wa 2026 rijanye n'intunganyo nshasha y'amasentare n'amaparake mu mazone no mu makomine. Yisunze iryo tegeko, Ambasaderi Gamariel Nkurunziza yahamagariye amasentare kuraba ko imanza bafise arizo mu karere sentare igarukiriza ububasha, izo idafitiye ububasha ikazirungikira sentare bifitiye ububasha, no kutakira canke ngo iburanishe imanza idafitiye ububasha. Ivyerekeye imanza zisanzwe ziri mu mwiherero mwosuzuma neza imbere yo kuzica kugira nimwabwe musanga ziri mu karere gasanzwe kahindutse, ububasha bwayo bwahindutse. Murabe neza, murabe ko izo manza mufise zitoba ziri mu burere mudasanzwe mujejwe. Ibi vyerekeye kwakira imanza shasha zungurujwe, naho nimusuzuma neza ko zivuye mu karere gasanzwe kari mu bubasha bwa sentare muri ko mukoreramo. Muheze murangire umwene gihugu sentare yo kwitura isigaye ikorera muri ako karere abamwo kugira ntihagire n'umwe yogira ikibazo cyo kwitura ubutungane. Kuvyerekeye imanza mwamaze kwakira ariko zikaba zitari mu bubasha bw'amasentare musanzwe mukoreramo, musabwe kuzivangura mu zindi ziheze zirungikirwe sentare izifitiye ububasha mu maguru masha. Alfred Ahingejeje umushikiranganje w'ubutungane agati y'akazina muntu n'iterambere ridakumira yavuze ko intambamyi ziri mwishigwa mu ngiro ry'iryo tegeko harimo ubukene bw'inyubako amasentare azokoreramwo na cane ku rwego rw'amazone, ari naco gituma abajejwe intwaro boba barafasha mu kurondera inyubakwa boba barakoreramwo. Ikibazo nyamukuru dufise icerekeye inyubakwa bazokoreramo catumye tubatumako kugira ngo murabe aho amasentare zoba zirakorera mu kurindira ko inyubako zayo zubakwa. Ndabamenyeshe ko leta
yamaze kwemera gutanga uburyo bwo kubaka mbere ico gikorwa kigiye gutangura vuba. Tubamenyeshe ko muri iyo nama berekanye ko unyubako amajana 53 zikenewe, amasentare n'amaparake bizokoreramwo 166 arizo zihari, 70 zikenewe gusanurwa, hakaba hari ibibanza vya leta bishobora kubakwamwo amasentare n'amaparake amajana 241, ariko haracabuze ibibanza vya leta 26 vyo kubakwamwo amasentare n'amaparake. Turabandanya n'amakuru tubateguriye uko nabamenyesheje mu ncamake ngo abantu bose bakeneye gukora ibikorwa byo kudandaza n'ibindi bijanye no kwiteza imbere ngo bo kwitura abashejwe intwaro muri komine kugira ngo babaronderere aho bakorera bisunze amategeko, indinganizo y'igisagara n'imbona kazoza y'igihugu mu iterambere vyashikirijwe na Mustanteri wa komine Ntahangwa Alexis Habyarimana kuri wa gatandatu mu bikorwa byo kubomora utuzu tw'idandarizo twubatswe inyuma y'isoko ya Kotebu hatisunzwe amategeko. Idonido na mugenzi wacu Joseline Kankindi. Ibikorwa byo kubonesha ibibanza biri inyuma y'isoko rya Kotebu vyaranzwe ahanini no kubomora utuzu tw'idandarizo twubatswe muri ivyo bibanza hatisunzwe amategeko. Bamwe mu badandariza aho bakaba babanza gukuramwo ivyabo birimwo, hakaba n'abandi bugara bakigira batabikuyemo, ariko bikaba bitabujijwe ko utwo tuzu tubomogwa. Ivyo bikorwa vyari bihagarariwe na Mustanteri wa komine Ntahangwa ari kumwe n'urongoye zone ya Ngagara n'abajeje umutekano. Hari n'abandi badandariza mu nzira zasizwe inyuma y'isoko, aha twovuga nk'abadandaza ibiraya. Aha Mustanteri Alexis Habyarimana yabasavye kuharanguriza gusa kandi bahamara umwanya muto. Kubasiga imicafu aho bakoreye yabasavye kuja barabikura. Hari n'abafise imbaho zasambuwe kutuzu badandarizamwo hama ntizakurwa. Mustanteri wa komine Ntahangwa yabahaye indwi imwe gusa bazobe babikuyeho. Ataraho naho izo mbaho zizogurishwa, amafaranga avuyemwo acafasha mu guhemba abazokora isuku aho nyene muri ivyo bibanza. Mustanteri wa komine Ntahangwa avuga ko ico gikorwa kiri mu ntumbero yo gushigikira urongoye zone ya Ngagara yatanguje uwo mugambi wo gukura utuzu tw'idandarizo inyuma y'isoko ya Kotebu. Ngo biri kandi mu ntumbero yo gushira mu ngiro itegeko rya buramatari w'intara ya Bujumbura. Uno musi twazindutse ku gikorwa twateguye araheze kwezi kurengwa, kuko twacubwa na mbere gushikira chef de zone wa Ngagara. We yatanguje uyu mugambi gukora ibikorwa ari nyuma y'isoko. Yarandikiye abadandaza bose bafise udukioske ari nyuma y'isoko abayikiringo cy'ukwezi yuko bose bo bamaze gukura ututuzu twa kioske nyuma y'isoko ya Kotebu. Mu nyuma na Nyakubahwa mukuru w'intara ya Bujumbura nawe nyene yaratwandikiye urwandiko adutegeka yuko dusambura ubuzi bwose buri inyuma y'isoko. Mbere yarafatiye n'ingingo ku bari barongoye isoko ya Kotebu ku nifata itabereye bagaragaje mu guhungabanya isoko ya Kotebu. Uno musi rero twaje gushira mu ngiro izo ngingo zose uko ari zibiri, ari ya chef de zone Ngagara eka mbere ni yabura amatari cyane cyane yo yadutegeka yuko dushira mu ngiro igikorwa cyo gusambura kiosk twose turi nyuma y'isoko ya Kotebu. Hari bariko baridoga. Mustanteri wa komine Ntahangwa avuga ko bamenyeshejwe kandi atamasezerano bari bafitaniye ngo kandi bategerezwa kubaha amategeko y'igihugu. Bwa mbere na mbere ukwidoga twabyo ko ari bisanzwe birumvikana, kuko ingingo twafashe bwa mbere na mbere n'ingingo zihambaye. Nico gituma uriko urafata ingingo yari yo yose imyidodombo ntibura. Igikuru nuko uburongozi atamuntu n'umwe waburenganije. Icya kabiri nta muntu n'umwe atamenyesheje. Ikindi nacyo cya gatatu gikomeye nta n'amasezerano bafitaniye na komine, barahihagiye ku nguvu mu kajagari gushira ibintu rero mu ngiro. Nico gituma tubona yuko atangura n'intama n'imwe zihari. Twama twakavuze, twama tubateye akamu abantu bose bafise imigambi bashaka kurangura ari kudandaza kugira gute, tubasaba yuko bwa mbere na mbere imbere yo gutangura imigambi yabo bitura inzego za komine. Hama komine
abajeje intwaro ari toka komine tukabaronderera aho bakorera twisunze indinganizo y'igisagara twisunze niyo turiko turagana mu gihugu giteye imbere 2040 igihugu cifashe 2060. Ibikorwa nk'ivyo bikaba bizobandanya no mu yandi masoko. Muri ico gisata nyene cyo kudandaza ku muhingamo wo kuri uyu wa gatano Mustanteri wa komine Mukaza ari kumwe n'umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Regideso baragendeye abadandaza bakorera mu gisagara hagati ca Bujumbura. Arine Bigirimana rongoye komine Mukaza amenyesheje ko ubwo rugendo rujanye n'umugambi wo guhimiriza abadandaza kugwiza amasaha yo gukora. Idonido na Medison Hatungimana. Urugendo barutanguriye neza na neza muri galeri Le Parisien barubandaniriza muri galeri Ndayizamba eka mbere no muri Village Market. Aho hose rero Mustanteri wa komine Mukaza yaciye yagenda aganira n'abadandaza uko urudandazwa gwifashe ndetse n'amasaha bugarirako. Abo badandaza bakavuga ko umugambi wo gukora amasaha menshi ashoboka ari mwiza cyane kandi utuma n'abatagize amahirwe yo kuronka ababashorera kuva mu gitondo bashobora kubaronka ku mugoroba iyo abakozi bakorera mu buzi butandukanye bariko barataha. Mustanteri yagendeye kandi Compimex parking, iyo nayo ikaba ari parking yubatswe ku buhinga bwa none. Mustanteri wa komine Mukaza mu ijambo yashikirije yavuze ko ubwo rugendo ruri mu mugambi wo guhimiriza abadandaza kugara ubudandarizo amasaha yitereye. Twariko tugendera abadandaza batandukanye, amagarera atandukanye, ngira mwabonye ibibanza byose twaciyemwo tubahimiriza gukora amasaha yitereye kugira ngo by'ukuri twese tugane yambona kazoza turiko turakora ibikorwa, kuko nitutakora ibikorwa gose imbona kazoza zizotugora gushikira. Ariko nitwitwararika gukora cyane mu myaka mikeyi ntituzorinda gushika no mu 2060. Rero yari yantumbero ya misi yose yo guhimiriza abene gihugu na cyane cyane abadandaza ko bokongereza amasaha yo gukora, kandi mwabonye yuko bose barabishima kandi bose baravyifuza. Abadandaza ngo naho bashima uwo mugambi berekanye amakenga ategwa n'icikagurika ry'umuyaga nkuba. Kuri ico kibazo umuyobozi mukuru wa Regideso yabahumurije. Ndarimesha bene igihugu rero ko ari umugambi munini cyane, umugambi witwa Saint, umugambi uzoza gusubiramwe imihora yose ngayicanga mu gisagara ca Bujumbura, gusubiriza amapoto y'ibiti yose kagira amapoto y'ivyuma, kongereza ubushobozi no gushira ku rugero runini cyane ubuhinga bwo gutanga amatara ahangaha mu Burundi. Ndabaye nk'akarorero nk'ubu pointe nininya tumaze gushikako naravye no mutwe ba raporo ku munsi megawatt 100 tukosoma ubu niyo nininya tumaze gushika ku mugabo umwimbu dufise ubu dufise ama megawatt ashika 170. Nuba turafise reserve shika 70 atariko bazikosoma kandi aho n'izindi ngomero ziriko zirubakwa. Umuyobozi mukuru wa Regideso rero yaboneyeho nakajyo ko gukebura abo bose biboneka ko bonona ibikoresho bya Regideso ngo iryo shira hamwe ni itunga rusangi umwe wese ahamagariwe kuri bungabunga. Turabandanya n'amakuru twabateguriye ku mugwa mukuru wa politike Igitega haratunganijwe kuva ku munsi wa kane nama y'imisi 2 kubajejwe intwaro harimwo ba Mustanteri b'amakomine y'intara ya Gitega kubijanye no guhanahana ivyiyumviro kuvyerekeye gukingira ibidukikije, guhangana n'ihindagurika ry'ibihe ridafatiye kwikumira. Urongoye ishira hamwe with social movements Fulgence Ndayisasire yavuze ko mu ndinganizo y'ibikorwa bizorangurwa abategekanya kubihera kuva mu kwezi kwa gatatu gushika mu kwa gatanu. Idonido na Patrick Giramahoro. Muri iyo nama ivyigwa bitandukanye byaratanzwe ku munsi wa mbere utangura iyo nama. Bimwe mu byashikirijwe n'abahinga ku ntara ya Gitega nuko hariho imigwi y'abantu yibagiwe kandi yofashije mu kwigisha ibijanye no guhangana n'ihindagurika ry'ibihe.
muri iyo migwi rero hakaba harimo abakenyezi kandi nabo boshobora kugira uruhara mu gukingira ibidukikije abandi nugwaruka ubwo nago rwibagiwe kandi nago botegerejwe gukarihirizwa ubwenge kuko rufise uruhara rudasanzwe mu iterambere ry'igihugu hamwe rero n'abagendana ubumuga. Abahinga bakaba barerekanye ko iyo habaye inkurikizi ziturutse kuri iryo hindagurika ry'ibihe abambere bakogwa ko niyo migwi y'abantu yavuzwe yibagiwe kandi ataruhara kenshi isanga ibifisemwo. Kabaye kandi n'akaryo ko kwerekana ingene ibidukikije bibangamiwe mu ntara ya Gitega kandi Uburundi ari igihugu Imana yatatse ibyiza byinshi gifise imitumba yambaye amasoko n'imigezi. Abahinga berekanye ko iryo hungabanywa ry'ibidukikije mu ntara ya Gitega hari n'ibyo abantu bonyene bikwegera aho bisamburira ko ntibace imikobeko bagaturira amashamba mu guca ibiti n'ibindi. Akarorero katanzwe ko muri iyo ntara nuko mu cegeranyo cyatanzwe n'ikigo cy'igihugu kijejwe gukingira ibidukikije mu mwaka wa 2024 OBPE mu mfunyafunyo basanze ibiti by'abantu vyaciwe biri ku buringanire bwa hectare 1541 hacibwa n'ibiti vya leta ku buringanire bwa hectare 67 kandi aho bagasanga atacasubirizwa. Ku munsi wa nyuma abitavye iyo nama baronsa akaryo baratanga ivyiyumviro kugira barabire hamwe indinganizo y'icokogwa ivyo bita feuille de route mu rurimi rw'igifaransa harimwo ko mu migambi ya commune itegura PCDC botegekanya uburyo bwoja gukingira ibidukikije ihindagurika ry'ibihe ivyo bikisunga imero ndemanwa z'abantu. Ikiringo rero bategekanya ngo cofata hagati y'amezi 3 n'imyaka 5 y'ivyo bikogwa. Muri iyi feuille de route rero bashoboye kwerekana abo bogirako ubuvugizi ikiringo bo bikorako n'ibikogwa nyamukuru bokora kugira ngo mu kiringo ahaniniya kiva hagati y'amezi 3 n'imyaka 5 hazobe hariho ibikogwa kanaka byagiye birakogwa mu makomine bijanye n'ihindagaruka ry'ibihe atawe rikumira. Mukamenya yuko inama nk'izo zitegekanijwe kuzotunganywa mu zindi ntara. Ngo mu ntango z'umwakuza ikigo ndangakaranga cyo kumugwa mukuru wa politike Igitega kirashobora kwinjigwa ku mugaragaro cyasubiwemo gushasha bivugwa n'umuganwakazi Esther Kamatari yatunganije umugambi wo gusubiramwo ico kigo ciratiro yabishikirije ku munsi wa gatatu mu nama yo kwigira hamwe ingene ico kigo cyo subigwamwo. Umuyobozi mukuru mu byajejwe harimwo ibigo ndangakaranga Carmel Irakoze ico kigo gisubiwemwo bizotuma abarundi benshi bahatorera akoyokwe na cyane ugwaruka Idonido na Ejide Irakoze. Iyo nama yahuje umugwi ujejwe gukurikirana isanurwa ry'ikigo ndangakaranga c'Igitega yari iyo kurabira hamwe ivyo kogwa kugira ngo ibikorwa bigende neza. Esther Kamatari yavuze ko arimwe mu ntambwe nyinshi zizokogwa kugira ngo bashikire iryo hangiro. Ivyo bikorwa bifashwe mu mugongo n'ikigo mpuzamakungu UNESCO ngo bishobora kuba vyarangiye mu mezi 8 nayo icifuzo nyamukuru c'uyo mugwi nuko kahise kamenyekana na rijya igihugu kitubaha akahise kidaheza ngo gitegure kazoza keza. Bizofata nk'amezi 8 kugira ngo ijyamize twisubiremwo kuko irakomeye mugabo irava hariho n'amatiyo burya babirigi bagiye bataduhaye plan donc izo plan kuzisubiramo kuzirondera muganda keka yuko mu ntango y'umwakuza turashobora kugira inogation. Ndanyotewe akahise kuko igihugu kitubaha akahise ntikizomenya akazoza. Ikintu dukeneye nuguha ugwaruka abana bejo kamusigurira bagikoresha iki kugira ngo abafise ahava afise identité. Carmel Irakoze umuyobozi mukuru mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimo igisata c'abamukira rugendo n'ibibanza vy'iratiro yamenyesheje ko gusubiramwo ikigo ciratiro c'Igitega bizotuma itunga rusangi riri muri ico kibanza risubizwa agaciro abarundi atari bake nabo bakorera muri ico gisata haronkere akoyoko
ndetse n'ayamona kazoza Uburundi bwihaye ije mu ngiro. Gusubiramwo ikigo ciratiro c'Igitega ni kimwe mu bikorwa bishira mu ngiro inkingi y'imbona kazoza bikazotuma Uburundi buhurumbirwa gusumba uko bwahora. Bitume kandi abatari bake baharonkera ubuzi duhereye kugwaruka. Yaba Amélie SSC umuhinga ajejwe itunga rusangi muri UNESCO ivyo bita Patrimoine Mondial de l'Humanité canke Edouard Nzoyihera yanonosoye ivyigwa bijanye n'ibigo ndangakaranga n'akahise bose baremeza ko ikigo ndangakaranga c'Igitega kigikeneye ivyangombwa vyinshi kugira ngo gikwize ibisabwa n'amategeko mpuzamakungu ari navyo rero kigiye kuronswa biciye muri iryo sanurwa. Ibikorwa vyarangijwe no kugendera ico kigo ndangakaranga c'Igitega aho umugano w'akazi Esther Kamatari yerekanye kahise kaco ndetse akereka abari muri uyo mugwi aho gitangurira naho giherera kugira ngo ibikorwa byo kugisanura bizogende neza. Arakoze Ejide irakoze kuri uyu wa gatandatu ishirahamwe ry'ibikorwa kinyafrika ry'impuwe make ryatunganije amatora y'ubuserukira imbere y'amategeko iryo shirahamwe. Inama bose rero ikabasubiye kwizera Aimé Pascal Nduwimana ko bandanye arongora iryo shirahamwe mu kiringo c'imyaka 5. Idonido na Pascazi Hatungimana. Umuvuga butumwa Aimé Pascal Nduwimana niwe yasubiye kwizegwa ngo bandanye aserukira imbere y'amategeko ishirahamwe ry'ibikorwa kinyafrika vy'impuwe make mu kiringo c'imyaka 5. Akaba yatowe ku majwi 100% n'inama ya bose y'iryo shirahamwe mu matora yatunganijwe kuri uyu wa gatandatu Bujumbura. Umuvuga butumwa Aimé Pascal Nduwimana yashikirije imigabo n'imigambi agiye kuzorangura aho yamenyesheje ko bazogwiza ibikorwa byo gusenga basengera igihugu n'indongozi, gushigikiza ibikorwa vy'iterambere indongozi z'igihugu, gukora cyane kubahurikiye muri make hamwe rero no gukomeza inyigisho zijanye no kwiteza imbere hambavu yo gushikiriza ubutumwa bwiza. Muri iyi myaka 5 rero turifuza ko amashengero ko tutosubira kumva no kuri leta minentere twumva ngo ishengero kanaka bateranye intebe, ishengero kanaka bapfuye ivy'uburongozi, ishengero kanaka harimo imijyane imidurumbanyo. Oya, turashaka muri iyi myaka 5 yuko mva bati amashengero yose ari hamwe uca kwiga mitumba ubona ati mbega ibi biraya vyiza, ibigori vyiza, ibi biharage vyiza, uyu muceri mwiza ati no abanyamashengero aya makoperative ubona meza nayo abanyamashengero natwe no mwiterambere twumva tuti abakizwa barafashe iyambere. Abitavije bikorwa baronsa akaryo ko gushikiriza ibibazo bitandukanye kubijanye n'imigambi igiye kuzokwihutirwa gushira mu ngiro. Ku kibazo kijanye no gushinga ishirahamwe ryo kuziganya no kugurana na Jamake yabijeje ko azokora uko ashoboye kose kugira ngo uwo mugambi ushobore gushirwa mu ngiro. Mwakidusabye cyane nukuri tuzokwegera inshuti abagenzi natwe tukore ivyo iwacu nkuko mwabishimikiye ko cyane turonke ikigega cy'iwacu bwite cyo kuziganya no kuguranana. Ariko rero iki gikorwa n'ubuhinga, iki kizosaba uwanonosoye ivy'ubutunzi kandi n'ukuri ari honnête. Umuvuga butumwa Aimé Pascal Nduwimana yashimiye abamutoye n'abafashije bose kugira ngo iryo shirahamwe ribandanye ritera imbere. Uwaserukiye ubushiranganje bw'intwaro yo hagati Desire Nitunga nawe nyene yamukeje kuba yasubiye kwizegwa bagashima n'ibikorwa birangurwa n'iryo shirahamwe make. Akaba yasavye abahurikiye muri iryo shirahamwe kubandanya bakora ibikorwa byo kwiteza imbere. Tubahimiriza kandi kubandanya mu byo mukora byose musengere igihugu n'indongozi zikirongoye guhera hejuru gushika ku mutumba, kuko igihugu kigwa na benejo. Muzogisengera mukore ngo musengere atagira ibikorwa gukwemera utagira ibikorwa kuba gupfuye. Ibisata bihurikiye muri make igisata c'abungere, igisata c'abakenyezi, igisata c'ugwaruka hamwe n'abagize inama ya bose bakaba bamushikirije utuganuke dutandukanye bamukeza ku bikorwa vyiza yaranguye. Eka bakaba bamushimira ko yababereye umuco mu bijanye n'iterambere, ugukunda igihugu n'uburongozi bwiza
bwamuranze mu kurongora iryo shirahamwe eka n'umuryango wiwe ukaba waronse akaryo ko kumukeza kubona yasubiye kwizegwa kurongora iryo shirahamwe. Umuvugabutumwa Aimé Pascal Nduwimana akaba yaciye ashiraho abo bazofashanya kurongora iryo shirahamwe, abagize urwego nshingwabikorwa hamwe na komite igisata c'abakenyezi bahurikiye muri make. Ishirahamwe make rero rikaba rimaze imyaka 26 rikora ku mugaragaro hano mu gihugu cy'u Burundi. Aha ni naho dusozera amakuru twariko turabashikiriza. Murakoze mwese mwayakurikiranye, mubandaye muhimbagwa n'ibiganiro bya televiziyo y'igihugu.